mu bundi buryo kubera ko nta kuntu kumwe filime yohera tena Chaseline abwiye umugabo wiwe ati ndibungenze filime gacihera hajya mwe ntumvamo akantu ibyo byose n'ibintu tuza gutahurira imbere we gumufollowinze gumujana nanje byose ndazi ko ari ibintu tuza gutahurira imbere itwamara gushikira neza na neza ugiye kubituganirira sibyo je nibajije kumbure hari gihe nkoza nk'umu nkaraki yafashe rutemekirere yarigiriye nka Dubai canke nk'ahandi avuga ati ko biri kose ntitwokina raka atari hari kugira tubandanye twerekana ingene vyagenze kandi mwibuke ko raki nubwo batubwiye ngo ari muri ngo raki gwari muri moroge mwibuke ko ariko uko biri kose ibyo byose n'ibintu tuga dutahurira imbere ndibaza rero nubana nanje ubandanye following gusa mu minota mike tuga tumushikira hama atuganiriza kandi urumva ko kino kiganiro kiza kuba kiryoshe ndakubwira kino kiganiro kashaka kumara umwanya munini ariko ko biri kose no kwizeza yuko ubandanye ukiraba hama ukaza gutahura byinshi kuri filime yawe Ferrouge maze uza gutahurana byinshi kuri filime mugiye kuronka shasha yabataziriye Suwa. Yes, bakunze babera ko TV 257 nk'ibisanzwe no munsi ndiko ndagenda ndiko ndatembera no munsi ngiye kubazanira amakuru musanzwe tuza kurondera umuntu tugiye kurondera umuntu umwe yatubeshe atubwira ngo filime yanyu Ferrouge guzogira amaparti bambe amasezo 12 ariko muno mwanya ishapu tufise iki n'ibintu byinshi nuko bayimariye kuri sezo 6 tena baca bayimara kuri episode y'8 tena baca bayimara ubona neza ko hari ibintu byinshi tudatahuye tutabonye tutamenye rero abantu namwe mutatahuye byinshi abantu namwe hari ibintu mwe tatahuye mu following tugende sivyo mu following mujane nanje tugende hama tubirabire hamwe mumperekeze come reka ronda bibutse ko ari wa J1 Boy Varaskira from JT Paradise KBBC muri kumwe iyi ni Miracle TV 257 uko biri kose ukora subscribe nimba ukunda ibikorwa byacu hama ugakora like kuri no video ukanayipartage kugira ngo bigende bimera neza reka ndakubwira ko behind camera uri karamfasha ndi kumwe na Aster mu cameraman akomeye cyane akubwira ati ibintu biba bimeze neza cyane kandi akubwire tugende turanaliza kwanza mbere ko tuza kuhashika mbere ko tuza kumushikira tugende turagira analyze yacu mbega mwarabonye ko filime yacu itaheze neza nkuko twabishaka kuko nta kuntu no kumwe yari guhera ngo nuko dukushikira y'amatungo yego niyo twaharanira sibyo yego niyo twaharanira inyumba twaharanira iki ariko byari ukeneye ko ihera twamenye umuco wa byose twamenye umuco wose kungene biriko biragenda ati kubera iki heraba turiho turaharanira ry'amatongo mabamba ry'amatungo twarabuza abantu bamwe ntitwabonye iherengero ryabo batubabwiye ngo bari muri moroge mbega bari muri moroge byungura iki sibyo bari muri moroge byungura iki oya bari muri moroge umva umuntu aba yapfuye sibyo umuntu aba yapfuye none muri moroge barahamba muri moroge babika ikiziga kugira ngo barindira babo baze kubatora hama bagende kugira gute baje kumuhamba ariko umuntu wabo nubarashari muri moroge bega filime mugihe yaheze umuntu wabo wacu ari muri moroge filime yoba yaheze neza kandi twibuke ko na nyina waraki yari mu butungane ari mu gasho kandi turabizi neza ko umuntu yari mu gasho etegare kuyuko aburana hama gataha mbega none filime heze tumusize mu gasho azovayo ryari ino filime je narabirabye navuga ati kuno kuntu heze irashobora kuba arakantu badukinye arakantu batugize bagombye kuduhenda ngo filime gwirarangiye kumbure bagiye kutuzanira sezo y'indwi bagiye kutuzanira sezo y'indwi itangure mu bundi bwiza kazoza mu bundi buryo kubera ko nta kuntu kumwe filime yohera tena Chaseline abwiye umugabo wiwe ati ndibungenze filime gacihera hajya mwe ntumvamo akantu ibyo byose n'ibintu tuza gutahurira imbere we gumufollowinze gumujana nanje byose ndazi ko ari ibintu tuza gutahurira imbere itwamara gushikira neza na neza ugiye kubituganirira sibyo ugiye kubitubwira kugira ngo tuzwandanye tuze kuronka amakuru neza yimbitse rero ndiko ndagenda murabona ko ndi mu nzira
ndiko ndagenda umwanya muto ngira ndamushikira maze aca adusigurira neza na neza mbega filime yaraheze neza ijana kwijana canke nakantu mwadukinye mu myaka mu gihe kiri imbere muzotuzanira sezo yindi. Je nibajije kumbure hari gihe nkosanga nk'ubu nkaraki yafashe rutemikirere yarigiriye nka Dubai canke nk'ahandi avuga ati ko biri kose ntitwokina raka atari hari kugira tubandanye twerekana ingene vyagenze. Kandi mwibuke ko raki nubwo batubwiye ngo ari muri ngo raki wari muri morgue, mwibuke ko igihe ST Boy amugize nte ngo rapfuye yamubwiye ngo ngira ndakurungike ahantu kure cyane aho utazosubira kuza mu maso yanje. Urumva yamurungitse ahantu hasa nkuko ari mu hanze y'igihugu, yamurungitse ngwengana hanze y'igihugu, suko vuga ngo yamurungitse mu rupfu, oya yamurungitse hanze y'igihugu. Byumvikane ko Raki arashaka kuba ari hantu cyangwa dufate ko mama Raki kujya kuntu bamuzize mu gasho nawe nyine ashaka kuba atari hafi cyane yagiye nk'imu zindi business ziwe. Murabizi ko asanzwe afite izindi business akora mu buzima busanzwe, asanga yagiye nka hanze kungura ubumenyi canke mu bindi bintu. Gace usanga rero bavuze ati reka ntituceke tubitangaza ubunyene, reka ahubwo ntuze filime tumere nk'abayihagarikiye ngaho kugira ngo tubazanire indi filime babandanye barorere indi filime hama ibintu bizoce bigenda neza. Rero ndibaza ko abantu mugira analyse menshi nkanje, ndibaza ko namwe ivyo vyumviro mutabibuze kuko nta kuntu nakumwe filime yoza guhera ari uko twumvise ngo arafise imbanyi, yega arafise imbanyi, none bihereye he? Mbega bera wewe ko twumvise ngo yabyaye ibyo naho byagenze gute? Nabyo nyene rumva nibindi bintu nyene babiriko biragira gute? Nibindi bintu nyene babiriko biraducanga, ariko uko biri kose ibyo byose ni ibintu tugahurira imbere. Ndibaza rero nubana nanje ubandanye followinga gusa mu minota mike tugatumushikira hama atuganiriza. Kandi urumva ko kino kiganiro kaza kuba kiryoshe. Ndakubwira kino kiganiro kashaka kumara umwanya munini, ariko ko biri kose no kwizeza yuko ubandanye ukiraba hama ukaza gutahura byinshi kuri filime yawe Ferrouge, maze uza gutahurana byinshi kuri filime mugiye kuronka shasha yabataziriye Suwa. Filime Suwa mugiye gutangwa kuronka ku munsi wa mbere bidahindutse, muzotangwa kuronka ku munsi wa mbere. Ndaze naho nyene uza gutahura byinshi. We following ubandane nanje hama tugunda kuzanire imakuru aryoshe kandi ashushe ikiganiro kimeze neza. Ariko ndibaza neza nimba uri umuntu usanzwe ukurikirana ino filime nawe yakuryoheye nkuko nanje yanjyoheye. Ino filime yadusize mu mvune, ino filime ntiyaheze nkuko twabishaka. Ndibaza ko uza kumbwira muri commentaire umvugirize kabisa ugwamo gwishi, mumvugirize ugwamo gwishi, mumbwirire uyu muntu tugira tubonane mukanya, mumubwira ati ijya filime utubwire kana ningoga eske nimba yaraheze tubimenye, nimba itaheze tubimenye kuko hari byinshi turabona, hari byinshi turatahura, hariho byinshi turamenya. Reka ndabwira kandi ko ndabakunda, nongera ndabwira ko ndabakunda kabisa. Ndakunda cyane kungene munkurikira, ndakunda cyane kungene mu followinga, ndakunda cyane kungene mungeza kure cyane. Nibyo agaciro biraryoshe kandi birahimbaye. Reka ndabwira ko ndakunda cyane. Ariko iki kiganiro ntigiherenga, ni Sweet mukanya ndayaje ndabereke tumushikiriye. Ariko harakantu gato kavuruganye gatumye tutahashika ubunyene gamukaya tuhashike hama mubandanye mungu tukurihana kugano gikwirikira. Ndabakunda cyane, ciao ciao.